dusigarane Amen. ikirenge ca mbere kibi ca Yesu Yego. ca kabiri ni rwawe Yego. ca gatatu ni c'abamarayika Amen. baguma bakubura huko Yego. bakurinda gutemba Yego. no gutsitara Ndiyo. no kuvunika Yego. n'icaha c'ubwoko Yego. bwose ugira umugisha Amen. 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 Barakoze cyane icara rero tuyage gato. Ibi hari abantu bagize ivyago hari abantu bagize ivyago kumbure vy'ubupfakazi baca baja mu ngeso mbi bakatakaza ivyizigaro kumenga ubuzima burahagaze bashingira intahe gato wewe ubuzima bwabandanije gute kandi ata muntu usigaranya ariko aragufasha inyuma uza guhura na Yesu akubera umugabo nkuko ari umugabo w'abapfakazi. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Nuko nshuti namwe bakunze ibiganiro cyo kuri Tarsis Hope Ministry TV turabaramukije amahoro y'Imana kandi twongera kuba ikaze muri kino kiganiro. Turacari muri gwa rukurikirane rw'ibiganiro bitandukanye tubashikiriza aho tugendera mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi. Nabakuye muri studio ubu ndabashikanye neza mu ntara ya Mwaro. Yahoze ari Mwaro kera ubu ni intara ya Gitega ariko hano hantu turi kumwe n'umutamakazi inararibonye cyane. Mwarakurikanye igerero twaherutse kubashikiriza turi kumwe n'umupastori atubwira amakuru y'agasumbo ka Mwaro. Ubu turi kumwe n'umutamaakazi hano ni inararibonye kabisa. Uyu azimigani imye yakara harabaye n'indi myinshi muri kino kiganiro ugumane na turaza kumva ibitare biki Protector King ndabatukurira kino kiganiro nkakabashikiriza inyuma ya kamera mari kumwe na Wizo B. Muri kino kiganiro tugiye kuganira n'amateka agiye kudushingira intahe, hariho ubuzima agiye gushingira intahe kumbure abagiye batandukanye ariko kandi tuza kuyaga byinshi bigiye bitandukanye ntituza kuvugana ku kintu kimwe umwanya ni wadukundira turaza kuca hirya no hino ibitare biki ariko umwanya wose dufise turaza kuwukoresha neza mugumane natwe kugira ngo dushobore kuganira ibitandukanye nuko bibi tukuramutse. Yego. Amahoro cyane. Amahoro neza. Amahoro cyane. Amahoro amarembo. Amahoro inkumbu. Amahoro nkubonye. Amahoro ugumye. Sangwe musohoka. Iminsi myinshi. Akabikabure. Abavyeyi bonkwe. Yesu abampezagire. Abampera imigisha. Mugira ibyo mutanga n'ibyo musigarana. Ikirenge ca mbere kibi ca Yesu. Ca kabiri ni rwanyu. Ca gatatu ni c'abamarayika. Baguma bakuburaho muca. Abarinda gutemba no gutsita no kuvunika n'icaha cy'ubwoko bwose mugira imigisha n'imigwiza. Amina. Nuwo mugisha dutanguriye ko duhezagirwa cyane n'uyu mubibi wacu murumva neza ko nisengesho ryo gutaha wanashimagiye arikoze tuza kuva hano tuca tugenda nuko bibi ibutsa akazina kanyu uko musanzwe mwita bariko aradukurikira. Naji wanje nitwa Nahimana Edisa. Nahimana Edisa. Nahimana ninjye dinaji wanje. Yego. Nahimana Edisa turiko turakuraba uri inararibonye warabonye byinshi umaze imyaka myinshi y'amavuka kumbore wowe kiyibuka. Ndayo nibuka mugabo rero kwitora rya Rwagasore nari umwana w'umukobwa kurikira abandi kuragira 72 nari umugore nari mfise ndayo ubwa mbere gatoyi rero umugabo wanje aca twagwa n'ugwimo 72 atwawe n'ubwo gwimo 72 ndandaruvamo ndandaza ngaha aha andahashitse ngwahe umugabo wanje ahengere tubyaranye 5 aca asubira guhera ndabiheba ibyo bagabo ndabiheba ndanigumira ngaho. Tuvuge tuti pore sana ivy'Imana igomba nivyo vyiza ariko hari Imana izi no kubungabunga abapfakazi. Urabona ko utagase umeze neza tugusanze uri iwawe kandi ahantu hameze neza cyane. Mbega yemeye ko ndakubwiye. Yego. Jewe rero gatoyi rero mu gukizwa kwiwanje banciye amande banje inzoga 6 zihetse 4,400 ngo nanyoye inzoga banciye amande ngo nanyoye inzoga iyo nzoga sinasubiye kuyinywa sinayishubije ngaha ko mu n'umuto ubize ntawonywa naciye ndayiheba gatoyi rero ndayihebye umuhungu wanje ari Gitega narinda musabiye umugeni rero ndamusabiye umugeni baca bambwira ngo nagiye gusaba mu barozi nja nino ibyo mutambariye kare mu bimbarira ubu ngo nkora iki rero urumva ko bari banjiye ayo mande nariko ndatigita ngo ngiye gukizwa ntanda gukizwa mu Gasave aho hari ryari
mbega yeme noba nkihiga nko mu 90 na kangahe 80 na kangahe yego gatoyi rero uwo muhungu wanje ageze urya aniwe yari afise umugore uyu wangaha bambe uwundi ntiyari bwakure we yaci urya rero nyene iryanzu yahwereye abyaye kane nawe nyene yaciye agumuko yaciye antwara ubwoko nta wundi mugabo yasubiyeko gatoyi rero jewe rero nkiri mu by'isi nari umuhimbiri nari umutwa w'abatwa nari umuja w'abaja gatoyi rero ngiye gukizwa yemwe nukuri Yesu acamfata gufata ukuboko kabisa acaramfata arangumya je nkiri mu by'isi nari umuhimbiri nari umutwa w'abatwa nari umuja w'abaja uti kuki naja gutera ibiharagi igiheko nakiraje mu kuzimu akorahiye jewe ahuwa naja gusabira uwo muhungu wanje bakambwira ko nagiye gusaba mu barozi nja mu nzi we nshinga y'igiheko mu nzi wanje nshinga y'igiheko mu nzu kurya nshinga y'igiheko ndabishinga ari ibiheko bitatu bukeye rero nyamukazanaje uwo munsi wo kuza ntaco yazanye mugabo ageze buke ajanye ubugeni ntaco yazanye aca asubirayo rero ngo aja kuyagana nyine aca baramukorera acazazanye ngo agira arinjira mu nzu aranyarasoba kandiruka ndahamagara nyina ndingo ngo nibiki ngo umwanya avuye ngaha ngo abaye iki nico abaye nimwege mukizi je ntaco nzi aca rero nje nanje simva ngaho utaje simva aca arateba ararimbuka araza turazanana ndamucana mu gihango hari yepfo data wanje kera ngo batajanye amayoga ngo ntibashika mu ngi w'abakobwa gatoyi rero ngo agira aramukubitako mama we asanga aranyarasoba ngo mukureko ngo ndaguhinka je nyanka ndayigusabye nimwe muzi ibyo mu bukura ko nimwe mubizi arateba ararimbuka araza aje se wiwe bukeye acarungika abashinga ntahe ngo mukureko ngo ndaguhinka zibiri je nyanka ndazibasabye ntazo ndabasabye bukeye niho bwaca rero ngaca nigira gukizwa jewe nshitseyo ndabidonda byose ngira ngo niryo noba nakoze nkiri umucuko ndarivuga mu majama kurihana yego ndihana byose ndihani basha kera impuzu nambara yari impuzu yitwa itisi nta yindi mpuzu nashira ku mubiri mugabo Yesu aza akamfata ukuboko nta muryango w'impuzu ntambaye iyo ariyo yose ubwoko bwose nipfuza nibwo nambara Yesu acaguma mfashe ukuboko ukuri kw'Imana acaguma mfashe ukuboko icyagiye kumbabaza nuko nakijijwe mama yarapfuye data yarapfuye atabonye gakiza ka nkirukayo kakaba gasabune nkirukayo icyari cyo cyose nkirukayo kandi arije namurusha itongo arije namurusha ibiharaga arije namurusha ubwoko bwose bw'indya indya ntari magwara urutori rwonyene ibyo byose nasubirayo kubyakira kuko byari iby'abapfumu n'akaboregwe ico giharagi cyari iby'abapfumu n'akaboregwe ico kigori cyari icy'abapfumu n'akaboregwe ifaranga ryose naronka mugabo kwa mama nkikoba kunyo nkirukayo ko bagasabune nkirukayo icyari cyo cyose nkirukayo kandi arije namurusha itongo kandi arije namurusha ibyo n'imbura Yesu rero acaguma mfasha Yesu acaragufata ukuboko n'ubu Yesu muracari kumwe n'ubu Yesu n'umugabo w'abagabo by'umwizigiye no haleluya amen nuko bibi Yesu atari ico yampaye ntaco yanyimye nukuri jewe Yesu atari ico yampaye ntaco yanyimye bibi hari abantu bagize ibyago kumbure by'ubupfakazi baca mu ngeso mbi bakatakaza ivyizigaro kumenga ubuzima burahagaze bashingira intahe gato wewe ubuzima bwabandanije gute kandi ata muntu usigaranya ariko aragufasha inyuma uza guhura na Yesu akubera umugabo nkuko ari umugabo w'abapfakazi acaguma mfasha uko Yesu acaguma mfasha uko ubuja bwose araza arahanagura arabugukurako arabungura karajana abuta mu buriro ntasigara nidegembya amina n'uyu munsi
kaba gasabune Yesu akakamba Nukuri. kaba kunyo Yesu akakamba kaba impuzu no kuzitanga mu bantu ndazitanga uratebuka zitanga Ndazitanga. mu majambo make Yesu yaraguhetsagiye bashi nta kintu na kimwe nabuze kuri Yesu oya atari ico yambaye ndaco yanyimye n'uyu muntu hanura rero abandi bakenyezi kumbure bishika bakagira ivyago bakaca bahemukira Yesu ataya amaguru yambabaje ahubwo ni muze muransengera nzengira iherezo nayo nyene agiye gukira mu izina rya Yesu muransengera ego kandi Imana izoguha iherezo ryiza ego ibyo ndabisaba Imana kuko ndagomba yuko izobinkorera izobikora kambi iherezo nk'iry'abagororotsi nuko rero turangitse ikiganiro cacu uhanura abandi bakenyezi kumbure bashikirwa n'ivyago bakaca bata Yesu aho ngiye hariho hose n'abo ngiye ndiko ndatera inkuru nk'uko turiko turatera inkuru yo ntibandekura aya ntawo kurekura kabisa ufise vyinshi vyo kuganira kandi aho ngiye hose natse jambo mumpe ndababarire ntibatera igere ntibatera igere basi nuko bibi murakoze muze muransengera ngira iherezo ryiza amina amaguru ego noneho uho kare naringwaye aya maguru gusa none ubu ni kwizosi nafashwe mugabo ababizi nabo bavuga ngo na amaso ngwaye uzokwitura abaganga ariko impande yaho n'abakozi Imana bari hari hafi yawe bazogusengera natwe tuzogufasha gusenga uzokira ahanini yabaye Yesu nyene nayo yataba Yesu simba nkiriho mba narapfuye mugabo Yesu yaciye aguma mfashe ukuboko arangumya kandi n'ubu Yesu niwe nishimikije niwe ashana n'umugabo w'abagabo bwira ubutumwa bwiza rero abantu bataramwakira ubahamagarire kumwakira nuko babwira akajambo bariko baragukurikirana abatarakira Yesu baze bamwakire nukumwakira nyene nabo batamwakiriye n'akazi kabo n'akazi kabo nukwakira Yesu uwari we wese akakira Yesu kuko Yesu ndacataguha n'umugabo w'abagabo n'ivyizigiro by'umwizigiye n'umutabazi wamutabaje n'inyene imbabaze n'inyene kiguha amina utari kumusengera mu buryarya ntacuzomuburana mugabo uri kumusengera mu buryarya naho n'akazi kawe niko babimeze bibi hano twari duteramiye rero neza na neza nihe intara ikomine umutumba intara n'igitega byo ndabizi hanyuma komine ni Bisoro ni Bisoro nyene yego umutumba ni Masango numva nanjye ndamaze kuba ndahazi hajya hirya gato ni Kibumbu nuko bibi tugushimire kuri kano kanya utuhaye kugira ngo dushobore kugira ngo inyuma y'ikiganiro duca tugusengera kandi birazogenda neza nuko ariko kandi unkundire tugushimire kuba wemeye ko tuganira uburyo uganiriye abantu benshi bariko baradukurikirana ku isi yose kandi ntaho bashingiye ndazi kibafashije turagushimiye cyane murakoze Yesu abampezagiriye amen murakoze mugira imigisha n'imigwiza aho muzogenda hose aho muzoca Yesu aguma abakuburira abarinda gutemba no gutsitara no kuvunika n'icaha cy'ubwoko bwose mugende mufise imigisha n'imigwiza amen nuko namwe mugende mufise imigisha n'imigwiza Yesu abahezagira mukwirikiranye muherereye hose ino ntahe y'uwo muvyeyi wacu murumva yuko iduveje kuva kuri kwa gasore yariho 72 rwimo rutera yari ahari abize vyinshi 72 bise imbanye y'ubwa mbere 72 ariko Imana yarakuzigamye kugeza uno munsi turi mu mwaka wa 2026 uracari muzima Imana uzuyigume kobe uzorekura Imana Yesu wenyene ari waje akanyiyakirira wenyene akanyiyakirira naye handi Yesu sinzomupfa inyuma nukumugumako kabisa nukumugumako impaka akarorinda banyakira bamperekeza bancishaho ndi mu Mana kuko Imana atari cyo yampaye naco yari asante sana namwe Yesu mumugumeko numugabo w'abagabo numugabo w'abapfakazi nise w'imfuvyi ntaco twamuburanye atari cyo yaduhaye ntaco twamubuze ko tubashimire mwe bw'umadukurikiranye dushimire buzo bitwa ariko turamanye mbona na mwarimu hari inyuma avuga ati ngoma ndabeka ibintu meze neza ibintu vyemeze neza dushimire kandi nabandi tubona hano mu micungaro bari bitabiriye kino kiganiro cacu nabo tubashimire bakoze kuteramira hano ko hari babisandi bari guca gutera
kuduteramira ariko kubera kudukunda bemeye kuza bateramanye natwe nubwo tutababeretse ubundi munsi tuzobabereka prote turakingiwe nico nari magariye kino kiganiro ndabikibana ndabifuza kubana yamugira ibihe vyiza aho muherereye hose mube mu banyu mubawe mugira aho muba mwubahwe bye bye